Ikiganiro ca Yesu n'umusamariya kazi mu gice ca 4 c'igitabo ca Yohana n'amajambo asanzwe azwi gose cyane mugabo ikiganiro kitugarukana ku majambo kandi abiri akomeye agize igitabo ca Yohana ari ukwizera hamwe n'ubugingo. Igihe Yohana yandika kino gitabo avuga ati ivyo vyanditswe kugira ngo mwizere ko Yesu ari we Kristo umwana w'Imana, kugira ngo mwizeye mugire ubugingo mwizina ryiwe. Iyi ntumbero turabona iseruka Yesu ayikurikirana mu kiganiro ciwe n'umusamariya kazi mu gice ca 4 kuva ku murongo wa mbere tuzazoshora ku murongo wa 42. Tubona Kristo yihishurira umusamariya kazi kugira ngo amwizeye uwo musamariya kazi n'abandi basamariya bo mu kibano baronke ubugingo. Nizere ko aya majambo nawe uzaba tuyamenyereye ari amajambo kandi aza gusobanura kudufasha kwiyumvira kujene iko civuga butumwa. Mirongo 6 ya mbere tubona Yesu yari Yudaya yateza kugenda i Galilaya. Mugabo mu kugenda i Galilaya yateza guca i Samariya. Mu bisanzwe hagati ya Galilaya hamwe na Yudaya hagati haca mu gisagara c'i Samariya. Ushaka guca Galilaya waca Samariya, ushaka guca Yudaya waca Samariya. Ariko abayuda kubera batumvikana n'abasamariya wasanga umuyuda amanza kuzunguruka akava i Yudaya agira Galilaya akazunguruka aja ku nkengera y'ikiyaga ca Yorodani akazunguruka ku rundi rugabano rw'ikiyaga c'i Galilaya gushika haduga urugendo rurerure rwose cyane rwashobora kuba rugufi hamwe yemeye guca mu gisagara c'i Samariya. Ariko igisagara c'i Samariya ntivyari vyoroshe kugicamwo. Muri kindi gihe abigishwa ba Yesu bashatse guca kuja Yerusalemu baciye i Samariya ngo abasamariya baramwima inzira gushikaho Yakobo na Yohana babwira Yesu ati reka dusabe umuriro umanuke kugira ngo ubarigate. Ntivyari vyoroshe kubera hari urwango rudasanzwe hagati y'abasamariya n'abayahudi. Urwango rero ruhera kuva kera cyane igihe Salomo apfuye imiryango 10 yagiye muri Nord, imiryango 2 ija muri Sud, hanyuma imiryango 10 ntiyabandanije mu nzira z'Imana kuko bagize abami babi kuva kuri Yeroboamu wa mbere abarongorera mu gusenga ibigirwamana. Vyatumye Imana irakara mu mwaka wa 721-722 abashuri baraza batwara abisirayeli baba ku gace muri Nord imiryango 10 kwinyagana. Ariko bahasize abanyagihugu bake cyane b'Abisirayeli baca bazanira ko abandi bashuri abandi banyamahanga baca baravangana ku buryo mu nyuma abayahudi nabo bahavuye batwaga binyagano mu mwaka wa 587-86 n'abakarudaya abantu b'i Babuloni nabo nyine bamara imyaka 70 mu kinyago. Ariko bagarutse nk'abayahudi baca basanga bene wabo babandi ba mbere ya miryango 10 y'amasigarira yasigara baravanganye n'abanyamahanga ku buryo bumva umenga ntibakiri bene wabo, bumva umenga n'Abisirayeli bo hasi bakengeretse novuga ntibadakwije n'ivyangombwa. Abasamariya kandi buhoro buhoro kuva ubwa mbere na mbere mu kinjana ca 10 Yeroboamu wa mbere agitwara imiryango 10 y'Abisirayeli yaratsiye ko Abisirayeli bamanuka i Yerusalemu gusenga gushikaho ashiraho ibigirwamana i Beteli n'ahandi kugira ngo abantu bazohave baje gusenga i Yerusalemu ngo have basubira ku bwami bwa mwene Dawidi, Rehoboamu n'abandi bahave bamukurikira. Ariko ni Samariya y'amasigaye yavangana n'abanyamahanga baragaragaje kugumana akantu ko kwizera Yehova, ariko nanyene bakabivanga n'ibindi bintu. Bahavuye bubaka na temple yabo i Yerusalemu ntibaherekwa, bubaka temple yabo mu kinjana ca 4 imbere ya Yesu Kristo ku musozi wa Gerizimu hafi y'Ishekemu, yari site historique isanzwe izi y'abapatriarche. Ivyo vyatuma abayahudi barushiza kubabona ko byukuri bariko bararema irindi dini ritandukanye n'irya Aburahamu kuko ntibasengera i Yerusalemu bifitiye urusengero rwabo. Mbego havuye rusamburwa mu nyuma mu kinjana ca 2 imbere ya Yesu Kristo. Ariko ibituko turavuga gutya anye birashire ikiganiro Yesu aza kugiranira n'ijya mudamu Isamariya. Mugabo hari urwango rudasanzwe gose cyane hagati y'abayahudi hamwe n'abasamariya. Mugabo Yesu tubona akora igikorwa gikomeye, asaba abigishwa yuko boca muri yanzira nyene itorosha, yanzira nyene igoye kugira ngo afashe abasamariya gutahura Kristo. Abasamariya baragerageza gufundika ivyabo ariko nta muco bari bafise. Ariko Yesu ababwira impuhwe, yumva naho hari urwango naho hatoroshe gukorera yohaca
iyo dufise impuhwe y'abariko barahona, izo mpuhwe ziducisha ahantu hagoye, ahantu hari inconfortable, ahantu hatuma turengana amabariyeri akomeye gose cyane abandi wari umenga ntibokubahuka aho hantu kuhaca. Ariko iyo ufise umutwaro, navuze ya ntumbero y'igitabo cyose cya Yohana, kugira ngo Kristo tumwizere nk'umwana w'Imana, hanyuma tumwizeye turonka ubugingo budashira. Iyo ufise uwo mutwaro uko abantu babona Kristo kandi baronka ubugingo budashira bizera, izo mpuhwe n'uwo mwitwariko bigucisha ahantu hagoye. Kuva ku murongo w'indwi ku murongo wa 26 Yesu aganira n'uyu Musamariyakazi. Iyo ariko araganira nawe uhasanga ibintu bikomeye, amubwira ubutumwa bwuzuye, atangura kumubwira ku Imana ingene ari umuhanyi w'ingabire nziza. Ati iyo wari uzi Imana ukamenya n'ingabire y'Imana, tubona agaragaza kuvuga Imana nk'Imana itanga ingabire. Ku murongo wa 10 ati iyo wari uzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusavye ngo mpa utwo kunywa, wari we nawe umusavye akaguha amazi y'ubugingo. Ku murongo wa 10 avuze ingabire y'Imana, abantu b'i Samariya baca bavyumva kuko bizera ibitabo bitanu vya Mose Pentateuque, kandi babifata nk'ingabire y'Imana. Ivyagezwe ari ingabire y'Imana Imana yatanze ku Bisirayeli. Nabo bavuga ati natwe turiharura muri abo bantu Imana yahaye ingabire y'ivyagezwe, turiharura muri abo bantu Imana yahaye ingabire y'amasezerano, turiharura nk'abo bantu Imana yagize ubwoko bwayo, yahaye ingabire yo gucika ubwoko bwayo. Ariko Yesu avuga ati mbega iyo Mana nk'umuhanyi w'ingabire zishikana abantu kugakiza murayitahura, urayizi? Aterega muri no mwanya iyo Mana nyene yatanze jewe, ni jewe ingabire y'agakiza. Yohana avuga ku 3:16 kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga. Dusanga Imana itanga ingabire y'agakiza, niyo yiyumviye itegura ibihe byose bitarabaho tuzoducungurira mu mwana wayo Yesu Kristo, kuzoheza ingabire y'agakiza biciye mu mwana wayo Yesu Kristo. Yaba wari uzi ingabire y'Imana. Ubwa kabiri ukamenya n'ugusavye amazi, ukamenya na jewe uwo ndiwe. Yesu ahava rero amufasha gutahura Kristo. Gutahura Kristo rero ikintu gikomeye cyane mu butumwa bwiza. Tubona rero ahava amufasha ku buryo kumpera ku murongo wa 25 na 26 avuga ngo nyamugore aramubwira ati ndazi ko Mesiya azoza yitwa Kristo, ahazozira ni wazoduserurira vyose. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana. Mu by'ukuri usubira igitabo cyose cya Yohana, aha niho honyene Yesu avuga avyeruye ati ndi Kristo, abikorera Umusamariyakazi. Mu by'ukuri hari impamvu za politike, kuko kwatura kumugaragara ngo niwe Kristo i Yerusalemu byace bituma abantu ubwo batangura kumwishiramwe nk'umucunguzi mu buryo bwa politike. Byace bitangura gukwega n'ingoga imigumuko yo gushaka kumurungika kumutumbereza muri iyo direction politike. Ariko hano abantu b'i Samariya bari biteze Kristo apana nk'umucunguzi mu buryo bwa politike nk'abayahudi b'i Yerusalemu, bari biteze Yesu Kristo nk'umuvugishwa. Niyo mpamvu ikiganiro hano cha Yesu n'Umusamariyakazi kizungura kuri Kristo nk'umuvugishwa. Hano aramubwira ati ni jewe Kristo umuvugishwa, ni jewe nyene abavugishwa bavuze ko, ni jewe nyene isezerano rya kera ryatumberezako. Tubona hano agerageza kumufasha gutahura Kristo uwo ari we. Ngabo kandi hano muri Kristo muri kino kiganiro cha Yesu n'Umusamariyakazi dusanga kandi Yesu yivuga nk'utanga amazi y'ubugingo. Yavuze amazi, abantu bose babise baca bumva Ezekiel 36:26 baca bumva amazi nk'ingabire ya mwemu yera. Yesu yagiranye iganiro na Nikodemu aramubwira ati uyu umuntu atavyawe n'amazi na mwemu. Hano ndavuga amazi nariko aravuga amazi y'ibatisimu, abigereranya ni nko vuga ati uyu umuntu atavyawe n'amazi ariyo mwemu. Amazi yamye arigereranya ca mwemu yera mu vyumviro by'abayahudi no mu vyanditswe by'isezerano rya kera. Hano tubona Yesu avuga ati ni jewe ntanga ingabire ya mwemu yera, ni jewe ntanga ubunsavye nkaguha amazi. Mu gice c'indwi Yesu ahava avuga ati unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva muri we. Yohana acavuga ati ibi yayivuze kuri mwemu yera yagira ngo atangwe kuko mwemu yera atari bwatangwe. Hano Kristo tumubona nk'utanga mwemu yera, data tumubona nk'utanga Kristo ingabire y'Imana. Kristo n'ingabire y'Imana. Haba tubona Kristo nawe ubwiwe atanga mwemu yera nk'ingabire. Uyu rero mwemu yera adushikana ku kwizera, adushikana ku kwizera kuko nta muntu yo kwizera atamanje guhabwa iyo ngabire imunagura kugira ngo ashobore kwizera. Yesu aramubwira ati mbega uranyizera, mbega uramwizera. Aganiriza uyu mudamu amufasha kwizera.
umuntu ashobora kwizera adafashijwe n'ingabire ya mpemu yera. None ni gute uyu muntu abona ko akeneye mpemu yera? Amanza kumwereka ko ari umunyavyaha. Muri kino kiganiro aramwereka ko ari umunyavyaha. Kumwereka ko ari umunyavyaha aramwereka ubuzima bayeho. Ingene yarafise abagabo benshi n'ubu afise atari uwiwe. Mu by'ukuri n'ubuzima butameze neza, bigaragara ko ari ubuzima bw'ubusambanyi. Yesu Kristo amushikana ahantu abona ko anyotewe, amaze imyaka agerageza kuzuza inyota mu busambanyi, ariko ntiyigeze anyurwa. Ngo ati ni jewe ushobora kukuruhura. Hano tubona Yesu akora kuri ca kindi nyene umushaha waremewe, ni kumagwa inyota n'Imana n'ingabire y'ubusabane itanga muri Kristo Yesu. Ati ibintu byonyene bishobora kukumara inyota. Iyo utararonka aya mazi uguma wirukanga inyuma y'icubahiro, inyuma y'umunezero w'igitsina, inyuma yo guhabwa icubahiro no gushimwa, inyuma y'umuyaga. Niko Salomo bivuga, ntiwigera uhaga. Ashikana uwo mugore ahabona vy'ukuri ko ari umunyavyaha. Abantu benshi barakeneye kubona ko abanyavyaha. Hari igihe atababona yuko ameze nk'uyu mudamu Jesse Ndi Maraya n'abagabo b'abandi natwaye, ariko hano dusanga ivyaha inyuma bishobora gutandukana, ariko imbere abantu bose batandukanijwe n'Imana kandi bapfuye mu buryo bw'umwemu. Ntibashobora kwikiza gushika mpemu yera banaguye kandi akabashoboza kwizera. Arico kiganiro Yesu akagirana n'uyu Musamariyakazi. Kuva ku murongo wa 21 wa 27 gushika kuri 30 tubona uyu mudamu aca agenda mu gisagara kuvuga abakuru. Ntivyari vyoroshe. Tumubonye aje kuvoma midi, amasaha abantu bataza kuvoma, akaza kuvoma ari wenyine, nuko yatinya abantu ntibamwerekwa mu gisagara. Yaza kuvoma wenyine kugira ngo ntahahurire n'abandi bantu amasaha ya midi. Abandi bagore bose basohoka bava mu mihana yabo amasaha yo ku mugoroba, wewe aza midi. Ariko amaze guhura na Yesu, amaze guhishurirwa Kristo, aca agenda kwivuga mu mihana. Ndazi ko bitari vyoroshe. Ugamira ramwiteza mbere ariko aravuga iki, ariko tubona arengera ingene yari imaginalize ku bw'ivyaha vyiwe, akavuga Kristo. Iyo twahuye turamuvuga. Ibisango tubanze kwiga ibintu vyinshi, hanagenda kuvuga ati nimuze murabe, nimuze mumwiyumviye, nimuze. Ntavuga vyinshi, abigishinga ntahe cyuwo mwanya udasanzwe yagiranye na Yesu Kristo. Kuva rero ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 38, igihe ujya mugore yagiye guhamagara abantu mu gisagara, Yesu asigara aravugana n'abigishwa biwe. Ikiganiro ciwe n'abigishwa biwe kirakomeye, nange tucigamwo vyinshi. Dusanga abantu babigishwa biwe batatahura ingene ariko aravugana n'umugore, kuko carazira ko umuhabi avugana n'umudamu ku mugaragaro en public. Ariko kandi nibirenze ivyo n'umusamariyakazi tubona abigishwa biwe baskandalize, batsitara. Ni kenshi abantu badafise umutwaro abatarakizwa bashobora gutsitazwa n'ingene umuntu ariko araswa n'umuriro wivuga butumwa ariko arashikira abandi. Yesu kuzigeze kubereka ati raba muvuga ngo hasigaye amezi ane ngo iyimbura rize. Yesu akoresha uburero busanzwe, akoresha amazi asanze umudamu aje kuvoma akamubwira amazi y'ubugingo, akoresha ibihe vyimbura kugira ngo avuge ivyimbura ryo mu buryo bw'imwembe. Avuga ati naho umenga mu buryo bw'umubiri ntiharagera iyimbura hano muri Palestine, ariko mu buryo bw'imwembe nimwunamura amaso murabe. Igihe avuga ngo nimwunamura amaso murabe, yari ahantu bashobora kubona ba bantu yagiye guhamagara wa mugore bava mu bitumba, bava mu bisagara, bava mu nzu zabo, kuko ahantu ruguru biroshe kubona ingene abantu bashuka badutse baza. Yesu avuga ati nimurabe bajya abantu bose bariko baraza, nimwunamure murabe ijya mirima ingene yeze. Avuga ati murahumye, nimubona yuko vy'ukuri iki ari gihe cyo gusarura iyi mitima irusha. Bisaba ko Imana dukora ku maso kugira ngo twunamure amaso turabe ko abantu badukikuje barushe, abagenzi tuganira kenshi barushe, ibirenze ibiganiro bisanzwe tuganira nabo. Inyuma ya kagasubire keza na vya biganiro zantwengo zo tugiranira nabo, iyo tuvanye bararushe, bararira. Bajya abantu ushobora kuba arabukoresha canke arabakoresha bawe, bajya abantu bararushe, bashaka kuba afise amahero menga naco babuze, ariko bararushe. Bisaba ngo ugira amaso y'urimo, wunamura amaso urabe. Ariko dushobora kubona ko umwimbu ugeze igihe utaranabona Kristo mu ijambo ry'Imana. Usanga gutahura ubutumwa bwiza yo hantu hambere Imana isaba kunamura amaso ngo turabe. Iyo umaze kubona gutahura Kristo mu butumwa bwiza, Imana igushoboza kubona no kunamura amaso ukaraba autour de toi,
ubukene abantu bakeneye ubwo butumwa bwiza, ariko kenshi usanga n'ubwo butumwa bwiza tutabuzi. Ariyo mpamvu tutagira n'uwo mutwaro wo kunamura amaso ngo turabe abakeneye, abari mu abantu badukikuje bakeneye ubwo butumwa bwiza. Akiri kiganiro Yesu agira n'abigishwa biwe ababwira ati mwebwe nabatumye kwimbura ibitabatamije, abandi baratamye, hamwe mwewe muje kwimbura gusa. Rero sindabatumye ikintu kigoye, irivuga butumwa si ikintu kigoye, hari abandi batabye imbere yanyu. Mu by'ukuri Yesu hano yariko abarungika mu bamesaje yo mwisizo rya kera, abavugishwa mwisizo rya kera, Mose ivyagezwe ingene vyaciriye inzira umwuzo wa Kristo, kandi ingene abo bo batamye gose no gusumba ivyo abigishwa Imana iri kwirabasaba. Avuga ati abandi baraciye inzira, ariko mwebwe raba ingene umenga ni muri ko murabona kano kajyo kora kajyo gadasanzwe. Ivyawe byose mwisizo rya kera vyari bigamije gushikana abantu kuri kano kajyo ko kubona ko bakeneye ingabire y'ubugingo budashira muri Kristo Yesu, gutsindanishirizwa n'igikorwa ca Yesu Kristo. Mu by'ukuri Imana irakeneye ko tubona ko utwigora iri dusaba mu ivuga butumwa ntiduhambaye, ntitungana n'ivyo abamisiyoneri batuzaniye ubutumwa bakoze, ntibingana n'ivyo batraduje Bibiliya bakicwa bakoze. Dusaba gusa kubwira ujya muntu mwicaranye mu ishure Kristo, Imana gusaba gusa kubwira ujya muntu mukorana ku kazi ubutumwa bwiza, ntigusaba ibintu bikomeye, ntigusaba ibintu bihambaye. Abandi baratamye, abandi bararusha no gusumba twebwe. Igitabo cy'Aburayo chapitre yose 11 gereza kuvuga abahize mwisizo rya kera n'ingene batamye. Mu nyuma intumwa ubwazo zizotama, nabo nyene bazokwicwa, kuburyo no munsi nabo nyene tubitegereje tuvuga ati Imana nibo batamye kudusumba. Ariko ibisumba abahamwe mwisizo rya kera ibirenze intumwa zahamwe mu binjana vya mbere vy'ishengero. Yesu niwe yatamye gusumba bose, Yesu niwe yatanze ikiguzi gisumba vyose, ku buryo ivyo ariko adusaba gukora utwigoro dukora mu ivuga butumwa ni duto ugereranyije n'igikorwa Yesu Kristo yakoze. Umumisiyoneri w'umwongereza Charles Stade yavuye abantu mu misiyoneri hano muri Sudani no muri Congo, avuye kuri kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza mu kigera 19 niwe avuga ati nimba Kristo yari Imana akaba yarapfuye ku bwanje, aho rero nta kiguzi na kimwe jewe nshobora gusabwa kingana nico yakoze. Imana dusaba kwimbura mugabo Yesu yaratamye, mugabo ubwo butame bwa Kristo abantu barakeneye kubumenya. Pawulo avuga ati ndashitsa ivyo Kristo yasigaje mu mibabaro yiwe ndayishitsa mu mubiri wanje. Tubona Pawulo atama kubw'ubutumwa bwiza kugira ngo ubutame bwa Kristo bw'urupfu rwiwe abantu babumenye kandi bubakize. Ku mpera imirongo ya nyuma kuva ku 39-42 hano dusanga ngo baba abantu barashukwa baduka. Tubona ijambo ngo benshi baraza barizera, bongera haza n'undi muco abandi benshi barizera. Yusomye imirongo tubona umwimbu wabaye munini, utwibutse y'amajambo Yesu yo kuvuga ati ni murabe ivyimbugwa ni vyinshi bireze bigeze kwimbugwa. Umwimbu ugaragara w'Abasamariya n'umwimbu umuntu atiteze. Yesu atanaronse ni Yerusalemu, ataronse n'ahandi. Mu by'ukuri tuba yabizigirwa mu ivuga butumwa, Imana ishoduheza umwimbu tutari twiteze. Hagiye bitanga urumenganira aventure isanzwe, Imana ikaguheza abantu 5, abo 5 bakagira ubutumwa abandi 10. Imana ishoduheza umuntu umwe agashikira abandi bantu 100, ariko ari we washikiriwe umuntu umwe canke abo bantu 2. Biratanga umwimbu Imana itanga mu ivuga butumwa. Intahe ziruzuye z'ama aventure yatanguye ari mato, ariko buhoro buhoro abantu benshi cyane bagahindukira Kristo kugishinga ntahe gisanzwe. Ntiyagerageje kuba umwizigirwa ku muhamagaro w'ivuga butumwa. Ubwa nyuma babwira wa mugore ati ntitwizeye gusa kubwo amajambo we wavuze, ariko natwe twiyumviye kandi twamenye kuyo ari umucunguzi w'isi. Tubona bano bantu baba convaincu apara kure gusiga ishinga ntahe cujya mugore uko biyumviye bimenyeye bitahuye ko Yesu ari we mucunguzi. Murabona igishinga ntahe ca Kristo gisumba igishinga ntahe cacu. Ibishinga ntahe vyacu mushobora gukiza abantu, ariko abantu bateza kwiyumvira Kristo, bateza kumwimenyera. Ariko kandi Yesu yifuza kwimenyekanisha mu bantu akoresheje igishinga ntahe cacu gisanzwe, umenga kiraciye bugufi, ariko biciye mu gishinga ntahe, biciye mu kumushingira ntahe Kristo akimenyekanisha ku buryo umuntu avuga ati sinakambwiye ubutumwa, ahubwo Kristo bwiwe namwimenyeye namwitahuriye maze ndamwizera yuko ari umukiza w'isi vy'ukuri. Nizere ko kino kiganiro gisanzwe ca Yesu n'umusamariyakazi cyafashe cyane kandi cabakabuye kubijanye n'umutima wivuga butumwa. Imana ibaheza kire.